Turongeye kubakira kandi mu kiganiro cyacu Burundian Success. Nkuko mumaze kubimenyera, Burundian Success ni ikiganiro tubazanira aba-invité, abantu bari special, rimwe duhora duca ku ma entreprise yabo canke tukagura ama produit yabo. Mugabo vy'ukuri nitumenye eske batanguye gute, ni gute bashitse aho bageze. Rero uno munsi mutumire turi kumwe, je vous assure kandi muraza kuryoherwa. Benshi muramaze kumwumva mu ma emission atandukanye canke nyene no mu yandi ma conference ashobora kuba yaragirishije, ariko uno munsi twagiriye bakwe chance yo kubana nawe muri studio. Après kuba igihe kirekire hanze atari mu gihugu, yahisemo gufata ingingo ihora igora abantu benshi, araza mu gihugu. Mugabo ntiyaza juste mu gihugu nk'ugarutse uko nyene, aragaruka afise umutwaro wo guteza imbere igihugu ndetse n'abarundi bene wacu. Rero byinshi araza kuvyivugira, ariko nagomba gusa mwumve uwo muntu yashoboye kuzana impinduka muri abantu babona nk'abaciriritse canke babona nk'abatariko ibintu vyabo bitari bifise valeur, agashobora kubihereza valeur ku buryo uno munsi amaproduit y'abo bantu ariko arafasha agurishwa mu bihugu bitandukanye ku isi. Nabona ko mwatangiye kugira uburoho bwo kumwumva. Umutumire turi kumwe uno munsi ni Ange Muyobira. Turagushimiye cyane Ange ku kwemera kuza muri studio zacu. Ego mwakoze cyane nanje kunyiyumvira. Ego kandi nshaka kubashimira cyane ko mwaragize ikiciyumviro cyo gushobora guha ijambo abantu bamwe n'abandi no gushobora kubishikiriza benshi, ntimwumve amakuru mwebwe mwenyene gusa mugabo mukabishikiriza abandi. Ego none murakoze cyane. Ange, novuga jewe ndabazi haize imyaka myinshi, nabanje kumenya entreprise yanyu, sinatahura cyane ivyo mukora, mugabo après biciye mu conference antagenda duhurira, ndagenda menya réellement Kazoza Art icarico. Mugabo tutarataka entreprise yanyu, reka tuanze tumve Ange. Peut-être abantu barumva Ange, yavuye hanze, eske ni umurundi kazi, eske yakuriye mu Burundi, byagenze gute? Ange n'umuntu ki? Ange n'umurundi kazi avyishimiye cyane. Kuko burya n'ikintu gikomeye kugira igihugu witwa ko wavukiyemo kandi ukakibamwo, ni nko kuba ufise umuryango, ni ikintu gikomeye nshima, kuko narageze kubona abandi bantu baba bavukiye mu bindi bihugu bataba basa n'abo bantu baho muri ico gihugu, ingorane mama bagenda baba bafise. Donc sindabifata minenegwe. Nkaba mvuka mu muryango w'abana batandatu, umwana wa gatatu, nkaba nkiri umwigeme, hanyuma nkaba nkunda nkuko nabivuze, ndakunda igihugu, ndakunda gukora, ndakunda kubana n'abantu, ndakunda kubaho nshoboye ubw'abantu ncenda bitumbereza mu buryo bw'amafaranga. Ndakunda kuba mfise amafaranga kandi ndakunda ko n'abari iruhande yanje baba yafise. Uburundi kazi wa mbere avuze ko akunda kuba afise amafaranga cyane gose. Biraryoshe cyane parce que ni ibintu mengo ni tabu. Nivyo nico gituma ndabihereye kuko nyene kugira ngo ngira ndakugururire horizon yaho twoshobora kuyagira. Kandi nivyo no kubivuga, none twese ko twavyutse mu gitondo kuva twiruka, ubaza ko turiko twiruka. Ange, mwakuriye mu Burundi? Cyane gose, navukiye ngaha mu Burundi, ndahakurira, niga amashuri mato kuva muri maternelle, primaire, secondaire, ngeza mu mwaka w'10. Igihe habaye amagume yo mu 1993, niho abantu benshi batanguye kugenda hanze. Hama na jewe niho ubwo bwa mbere natanguye kugenda hanze. Mugabo bompera mu gihugu novuga cari inyuma y'u Burundi. Haya kenshi na kenshi umuntu yavuze ngo ugiye kuba hanze, umengo misese hanze niho hama hari vyiza kuruta. Rero ndagiye mu gihugu ca Niger. Yari shock nini cyane kuri jewe. Ico gihe nahise imyaka 16, nagize umwaka umwe, narahigiye ibintu bitari bike. Burya ko turiko turavuga ati tuyagira abantu, hajya kwiga
ntiwigira minsi yose ku bintu biba biri hejuru cyane aho ariho hose haba hariho icigwa niho hantu ndibuka mu ntuzenye mu ishuri bwa mbere na mbere ndiko ndavuga kuri ibyo bintu vya temperature narabonye abantu mu bantu bakene kubera ta climatiseur bihari ventilateur si nyinshi 54 degrés de climatiseur barafise ukuntu bambara d'abord sinzi ko murabona abantu bo muri désert ngene baba bifutse hose umva wo kwiyumvira none umuntu hashushe kubera iki yo kwifuka umva imishwarara y'izuba yo gukubita ataco ufutseko ariko ni coton ihema neza niyo baba bambaye urumva ibirato agiwe n'abakunda kwambara ibirato by'amengo n'amakambambiri ukuntu mbwa ni cuir utambaye cuir ukambara plastique iraguturira iraguturira kuzuba donc hama rero ikintu nibuka epatant nuko abantu mu gatondo haba hakanye cyane uko haba hashushe nuko mu gatondo haba hakanye cyane mu gatondo bose barugura amadirisha akayaga keza gakanye kakinjira mu nzu hageze nka 2:30 gutyo bagaca bugara mu nzu umuntu rero agiye hanze haba hashushe mugagarutse muhira haba hafutse hakaca haba abahugaye bagasubira kugura kandi ku mugoroba ariko barafise ukuntu kwabo babayeho uca ubona ngene ahariho hose kujya ababahakanye bafise ukuntu bipanga n'ababa hashushe barafise ukuntu bipanze ego ndaza ndahereza nga hamacanja muri Kenya rero gutangura universite hama Kenya nayo ikintu nabonye ko novuga narabonye no bwari bwa mbere ngiye muri monde mu bavuga icongereza monde anglophone baratandukanye n'aba francophone nkabona ingene ibintu byabo ukuntu bo bakiriye ko bateye imbere sivyo umukenya nimba yabonye ikintu muri televiziyo akabona ati kuri chaîne runaka plateau bayidekora gutya tufate mvuze plateau kubera turi ngaha kuri plateau akabona ati plateau bayidekora gutya wacavuga ati nanje yongera nje kubigira gutya nyene mu nzu nimba abona ko abandi baba bagize gute akabigira gutyo nyene nkimvira mbe ni kweki twebwe turaba televiziyo kwa kundi kuki twe tudasubiramwo ibintu tubona kubera ko mu mazu yacu twabonye inzu nziza muri film runaka ifise impome zahuje kubera ko tutoshaho uruhome rwa ruje twese tuteza guma dufise blancase kandi blancase ntushaka blanc kubera irangira ica ricavura est-ce que tu penses yuko bihuye na culture yacu ko kuntu genre muri monde anglophone bo bumengo barafise novuga umuvuduko muri development mugabo twegumengo hari ukuntu turi satisfait ibyo tuba turimwo est-ce que tu penses ko hari ahantu bya biriliye n'amaculture je vraiment mvuze iciyumviro canje umva ni ico ni iciyumviro canje kandi ntawe nataze ariko ndabona ingene ivyiyumviro ntibimeze ico kimwe abantu baba anglophone ndakugenda umva nibona baye mu mwanya muremure ndabona ingene bo barafise attitude yuko ati pourquoi pas moi jewe kuki urumva iki nakibonye avuga ndagipimye muganga mbona twebwi iwacu aba francophone hariho ukuntu sinovita ngo ni kubageze have mugambo numengo hari ukuntu hariho ama classe sociale sivyo umengo abo kwabana abo muri ijya abantu bafise uburyo bungana gutya umengo hari ibintu bibemerewe sivyo umengo uyundi atabufise canke ataremegwa yuko ari muri ya kategori umengo ntayemerewe gushika hanya sinzi kura urumva hamatwe rero tubigaca tunabivanga n'imico yacu y'urufasoni sivyo yose nshaka ko bovuga ngo bavuga ngo nagize gute urumva kuca usanga urizitiye wowe nyene ntushitse ahantu woshitse kandi ntushitse ahantu ho guhimbara kuko je kuri jewe nibwirane nimba mbonye irido nkayishima nkabona ko ari nziza ubwa mbere mbere simbona icaha noba nkoze ndakwajije nti wayiguriye he kugira nanje nje kuyigura kuko ivyo byose ujya yakoze ijya rido yayikoze arondera abakiriya sineza ko yakoze izimetero zawe zonyene umva yakoze nyinshi no kuvuga ko agomba ko nabandi bantu babironka rero twe ukamengo none ndashobora gushima ikintu none sindagifitiye uburenganzira nimba nagikoreye kubera ikintoki nibaza ajo hari umuntu yigeze kumbwira ko kantu nyene ko kwihaza yava
ati urabona nk'abaganga akantu kose ariko arakora aba yumva umengo ni kanini tubwo urashobora nk'ubu umbwiye ati yo mufise plateau nziza tuba turi genre bon nta turashika mugabo umuganda arashobora kuba afise akantu cafe yambaye exemple ngo urashobora gusanga mu Buganda umuntu ariko aradandaza ivyema kwibarabara mugabo gasaka pancarte yiwe mbona kameza yashize kwivye mu bwa pancarte yanditse ngo international business okay international kije gute muri ako kameza kari ngaho so nibaza ko ari ivyo nyene uko uravuga vy'imico kandi bica biborohera kubibona kwera mwabaye muri iyo mico yose cyane gose hamuka ukabona yuko iburi ivyo nyene turiko turavuga kuko urumva kuri je nibwira umva waciye ahantu henshi ni nkuko n'umuntu yagenda azavuga ati urazanye n'abantu batandukanye ngaha mu gisagara waciye mu mihana myinshi hari ico ugenda urabona uyu muhana hari ico bakora canke hari ico nabonye kimeze neza hajya gutyo nyene bavuga ubwenge burarahubwo siko tuvuga mu Kirundi mugabo gaca wiyumvira none warahuye iki warahuye kuvuga ngo yo bajya barahiriwe bameze kunuku kwikata cubona wogarura natwebwe hari abarundi benshi yo bagiye hanze azabona aho hewe hagiye niho bimeze neza yagaruka nga ashanga kwidoga ngo twe ngaha i Burundi ngo ntituri nko ku rwego rwa hari akazoguma hayagiza hariya muga kukatorahura ico akagira nawe ico ashobora kukizana iwawe donc après donc muvuye muri Kenya mwavuye mugaruka mu Burundi canke mwagiye mubandanya après Kenya nagize imyaka 3 hanyuma iyo nyuma y'iyo myaka 3 mbone naho natanguye kugira université ni relation internationale hanyuma canda bandanya mugabo canja mu Bwongereza ko nanabwiye je nari nshaka kuba en Europe mu Bwongereza umva nahagiye nka statut ndondera ubuhungiro et donc iyo urondera ubuhungiro hari huguruye ico gihe barakira abantu hanyuma bakaca kubwira ko baraduha aho tuba vraiment mu buryo bubayabaye cyane bakaduha amafaranga 30 y'amapound. Okay, Ange ari hanze c'est sûr ko mba mwize mugaheza je kumenya vyagenze gute ko mwavuze ko mutashaka kugaruka mu Burundi none vyaje gute kugira uno munsi twe tubabona ngaha mu Burundi vyavuye biza gute je ndakubwira ikintu mu bintu nanka vraiment ibintu je nanka naranka kandi ubu ndacavyanka gusa nuko nari nkiri muto ico gihe muga je ndanka ubujyaje no kwiyorobeka ubujyaje no kwiyorobeka ese dufite definition bazo dusigurire neza ivyo bintu urumva sinzi hariho utuntu usanga turiho mu mibereho y'abantu sivyo ugasanga utuntu udushari aha abantu babeshanya ko bakundana badakundana mengo bariko baraziburana biba mu miryango biba mu kibano mu majambo make kandi ivyo narabibona nkiri mutonya kandi vraiment bikambabaza nkavyanka kandi nkumva umengo nta nguvu nari mfise mu mutima zo gushobora kwanka ico kintu mugabo numva umengo sinishimiye ivyo bintu mbona ngaho hanyuma ukabona ingene kenshi dukunda kumva ngo uyu muntu abanyamahanga benshi urana ngene batagiye umuntu ikintu arakivuga uko biri nibi mugatwe ukamenga mu mico yacu oya ivyo ntibivugwa urana gakura bakubye ivyo ntibivugwa ivyo ntibigira gute ivyo ntibi ukumva umengo birakuniga sinzi gituma mugabo muri sanse kuvuga no ego umuntu urabesha ukavuga ngo ntaco karibu uzi ko atavyo nta mwanya ubifitiye cyangwa ukemera gutanga ikintu ntaco ufise ariko ndakubwiye kuva ndi muto ivyo bintu jewe vraiment vyaranjene urumva hama kandi ukumva umengo niko abandi bantu bose babayeho sinzi ko byo biragushikira kumva umengo nturi mu kibanza cawe kandi arico kibanza wavukiyemo umva ngene bigoye kumva society irakuremereye ego kandi vraiment jewe nari déprimé naraba déprimé narufise nese sensibilité iyo adolescence yaje nababatswa n'utuntu twari twose uravyumva hama nkaca mba mpoze ukumvuga menshi gutya siko vyahora donc rero ico kintu cyo kuba ahandi hantu
numva umengo simboshwe n'iyo mico, numva umengo mbona ibindi, numva yandi makuru, pana makuru ya ntuze urazi banaka bamye muri ibi bagize, sinabikunda kuva kera. Rero nico gituma ubwo buraya ntako ibintu bitari vyoroshe, kandi aho mu bo tuvukana abandi barabanye mu bihugu bindi, jene nari aho mu Bwongereza Londres, kandi nashimye kutaba jewe muri communauté burundaise, nitwavuga ngo muguma muri kumwe n'abantu ntavyo nagize vraiment. Ko philosophie wanje navuga nti sinumva ngene namvuye mu Burundi nsubira mu bundi Burundi, narinze ndahava reka turabe ibindi, urumva hama ndagira abagenzi bandi, hanyuma ndagira Imana vya bintu bimwe nari nshaka aba ari vyo nza kubamwe. Nico gituma ibyo bindi bitandukanye sinabishira ku mwanya vraiment. Donc nico cyatuma mudashaka kuza mu Burundi? Ego vraiment asha numva vraiment ntaho nari numva nshaka vraiment, kandi narabivuga neza ko ntashaka kuzogaruka mu Burundi clair. Okay, mwarabonekewe mwariko muragenda ngira ngo Imana irababwira ati umve taha byagenze gute? Biratwenza vraiment hajya ntawogira ntawo kwihebura kweri, kuko igihe uvuze ngo Imana ngo never say never, never say never. Je vraiment no kubwira Imana irafise sens d'humour ukuntu ishobora kuba ikora ibintu. Ubwa mbere na mbere bon novuga ikintu kimwe gikomeye canshikiye nshitse mu Bwongereza, novuga kuri côté spirituelle yanje niho nakijijwe, ni kuvuga niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi nkiyemeza ko nzokwama nkurikiza ico ijambo ry'Imana rimbwira, nico numva mpemu w'Imana ambwira. Point. Et donc muri ivyo rero bigenda niho nageze gutora nico niga, nageze gutora byose vyagiye biva mu migenderanire mfise n'Imana, gushika igihe hagera ico gihe rero uri kurambaza cyo kugaruka mu Burundi. Ni ibintu byari bitwenza cyane. Nari impejeje aho urumva sinakubwiye ko narakoze nuko nanakora n'ubuzi butandukanye, mugabo bwari bugenewe ibintu bitandukanye, ko nakubwiye ni kwera naciye nangura gestion nkamenya ati uyu mushahara uri hahomba n'ibijanye no kubaho, uyu mushahara uri ishuri, kandi je papa yarambaza urakene ko nogico ndagufasha, mugabo ndamubwira nivyananira nzokubwira. Donc ni jewe nimenyereje kwigira gute ikindi kikariha ikindi. Hanyuma donc ndiko rero nize interprétage juridique, gusobanura mugabo nkasobanura mu vy'amategeko, nuvuga nakora mu tribunal, narakoranye na police, voilà. Hanyuma umunsi umwe rero hariho muri ivyo vy'amatribunal nyene hari abana n'interpretera b'impunzi, nese umwana w'umukiriya w'umubokinabe mu Burkina Faso. Hama muri politique ukuntu babigenza ku mpunzi mu Bwongereza, baca bafata abo baba bakiri bato bagaca babashira mu mazu hari ukuntu usanga bagira nk'ama maison de correction, nk'abana batumvikana n'abavyeyi, abana bagize ingorane, hako babafunga babashira mu mazu amwe, bagaca babazanira aba psychologue, akaba ariho babaho pendant mu masaha 28 kuri 28 nivyo baba bari abo bana. Hanyuma bakagerageza ko abana basubira mu mashuri n'ibiki vyose. Izo mpunzi rero bavuga ati kugira ngo zinjire mu muco wa Wongereza, reka tubashire muri ba bana. Usanga bashizeho nk'impunzi umwe babiri batavuga icongereza, batavuga ikavuga ati niho bazoca bamenya icongereza, kuko bazitegeza kuvugana nabo, bazoca baja ku ishuri hamwe nabo nige. Rero uwo mukiriya wanje wo mu Burkinabe ndiha ndagira volontaire, ndavuga jewe uyu nzohora nja kumufasha amasaha 2, ndamufasha ama devoir yiwe, urumva. Donc ivyo ntivyari biri mu kazi kanje, kandi ndavuga nzoza ndagenda muri iyo home ndamufashe ku ma devoir yiwe. Nango kumufasha uyo mwana, entre temps ico ntavuze nuko mu gikorwa nkora kwishengero ndigisha abana Sunday school imyaka myinshi cyane gose, renga 20. Sengera kuri Emmaus mu Maramvya kure cyane. Bref,
ndagira muri ico kintu cyo kuba ndi à l'aise n'abana n'aba jeune adolescent abo bandi bana bari bitwa ko ari abana a problème nabo nyene bakambaza urashaka kunyexplica kuri kiniki nkabafasha nabo nyene ku madevoir bref abana hariho abana bamwe bari barananiranye bataja ku ishuri batagira iki muri babandi babongereza bararonka amanota meza na wa undi wanje bararonka amanota meza service sociale rero bari bakomokamwo barabaza vyagenze gute donc nuko kubigisha babo vyagenze gute babana b'ingorane ikintu cabahinduye n'igiki baca bavuga ngo hariho wa mu interprète aho raza niwe ahora bafasha ku ma devoir casanga umva barantumira baca barampa certificat de mérite urumva abo bana baratemwanya baravuga ngo nafashije kuntuzenya ukije nibaza ngo nakantu gato biraneze ndagira ndata ndi mu modoka donc natwara 1h25 isaha n'iminota 25 mva muri ville ngenda aho naba ndiko ndataha aho rero nto ndagenda kubwiye nti Imana akaririmbo kamwe ntazyo kavuye kakera cyane nza numva karaje mu kikirundi ngo kandi urakazi ndi sure urubuka karimbo kitwa ngo wibuke ushima voilà mugabo hariho parti imwe niyo yajemo ngo niwagenda mu zaburaya kwiga ntuze wigumireyo uribuka ko Burundi bwagutangiye byinshi urabuzi ko bukenye abahinga genre nk'abo babahiga ugiye guteza imbere ibihugu biteye imbere garuka ushima urumva iyo ndirimbo iza ndakubwiye ntazivu out of nowhere commande bitangura contravail hamwe ubwo ati akabuto k'ikintu c'était muri décembre 2006 ntangura kumva ndavuga urabona abo bana nimboshe gufasha umwana avuga icongereza yananiranye mu Bwongereza ugashaka kumushira ku murongo agakunda ishuri urumva none iwanyu hoho wogira iki aho uzi aho wogira gute bwaje nkaca ntangura kubisukamo amazi je sinja muri system ya education je shaka kumwigisha uravyumva mugabo kakagumaho ako urumva ugiye guteza imbere ibihugu biteye imbere ntangura gusanga ico kintu ndiko ndakora kikagenda neza kiri mal placé kiri mal ntangwa kuvyumva kiri mal placé aho urumva sindiko mvuga ku bandi ndiko mvuga kuri jewe kuko umwe wese kugikorera hari kandi umwe wese arafise icahamagariwe gukora hariho uhamagariwe kujya natwe dufise abanyamahanga baje ngabo kaguma ngabo kadufasha bakagira gute vraiment umwe wese ugenewe kuguma ibura naguma ibura tanke muri ivyo bihugu biteye imbere muri context y'iyo ndirimbo exactement urumva ni kubera urumva turiko turagira ikiganiro nk'iki ukabuzi ko cumvirizwa n'abantu benshi ntugomba nk'ubu harashobora ko hariho nk'umuvyeyi umwe yagerageje gusaba umwana we ngo atahe agaca afata akakantu nyene ati uravyumva abandi bantu bose barataha ugiye guteza imbere donc oya nibijanye n'abandi message irakwiye urumva bati bibwirwa benshi bikumva bene byo nyene uwo vyerekeye aragira vyumva muganda kugiye kuva ico gihe nca ntangura rero kuza ndaheba ndanavyakira naho rero nabivuze nti kumva ijwi ry'Imana nari ndabizi ko ico kintu ari message y'Imana kandi uko kuntu nari naragondamye narahakanye basha ntagomba kumva ikintu na kimwe naraje ino muri 2007 yari kuri mariage ya mutonyi wanje mugabo naje nzi ko nje kuri mariage duhejeje subirayo uravyumva ahandi nta n'amavakansi nafata amavakansi ahandi mbwa sinazina nta bivyo nashaka na gatoya urumva ko hari hakenewe umuremyi w'ijuru n'isi wenyene nta wundi muntu yari kubishobora kandi ndakubwiye ko n'igihe abandi twaragira amafete yo kubasezera bagarutse mugabo je kuri je nta numwe yavyemera kandi urumva nari nimerewe na neza nahise akazi keza nari bien établi donc nta kintu cyo kuvuga ngo uri kuragaruka surtout ko nari naramaze no kunabavyemeza ko sivyi wanje
donc urumva ko abartiste uko biri kose ajya amajambo muririmba make sure ko arimo message because you never know hura n'undi muntu nka Ange ikamukorako bon en fait birantangaje cyane ingene indirimbo agace gato y'indirimbo gashobora guhindura trajectoire y'ubuzima bw'umuntu complètement naragarutse bumva ndaza naragarutse nza kubaza uyu mumama ngamusanga yaritavye Imana ariko niwe numva umengo ndavyuze nimba iyo ndirimbo atabaye ndi wayiririmbi kuko ari muri iyo ndirimbo harimwo ndabivuze ko rucivuga ati baririmbye arafise utuntu twinshi avuga aravuga umuvyeyi ingena gutubikira umukanda ha mukaca ugenda ugaca ukora hanyuma ukaronka uburyo mugabo ugaca umwibagira uravyumva iyo ni ubutumwa bumwe kuri umwe uravyumva ahandi akakubwira ati ntuze wibagira umwe mwicaranye ku ntebe y'ishuri ibi ni ibintu kandi ubuzima ukuntu bumeze mwigana muri benshi mugabo umwe akava hamwe uwundi akagera ahandi uravyumva donc cyangwa ntakiriho mwana kubwira ku karirimbo hariho n'ibikorwa naho naje gukora muri Canada muri iyi myaka naramaze kugaruka namandabwane nanje ndakabaterereye ako karirimbo muzigera murakumviriza ibiza kuba ndabizi mugabo mukumviriza okay bon tugerageje kwihuta nibaza yuko biciye muri histoire y'Ange abantu baragenda bumva personnalité yawe kubera nico gikuru kiba kiri inyuma ya decision mwafashe kugaruka nico muri ko murakora umunsi bon nize interprétariat juridique gusigura mu ibintu by'amategeko ibintu uno munsi muri kazoza n'abartisan no gushona bihuriye hehe byagenze gute donc l'idée ya kazoza art yaje gute kumengo umuntu ari censé at least basi gukora ibintu bija gatoya mu byo yize uko muvuze ngo bica umuntu yize nicaba ari censé gukora sivyo unkundire muhagarare kuri ako kantu kubera mbona umengo karadutakaza gatonyi umengo umuntu kubera yize journalisme hageze icakora urumva kwiga nukurahura ubwenge kurondera information kugira ukora ikintu sivyo kandi kubisanzwe ntukwiriye kugiheza gutangwa kugikora kubera wahejeje kuciga hari ushobora gukora muri uwo mwanya ukiriko uriga sivyo donc ugacusanga umuntu kubera yize iyo journalisme atanonse ako kazi muri iyo journalisme agaca umenga ubuzima bwahagaze akamara umwaka wose aryama avyuka ngo nadepoje ahantu hose ho kuri journalisme sivyo mu Congereza bavuga ngo ufise a degree sivyo degree in journalism dufate degree ni 1 degré sivyo umuzingi ufise combien de degrés 360 degrés sivyo none wumva ubuzima bw'umuntu dushobora kugirwa na degré imwe urumva donc est-ce que iyo journalisme utayironse mu akazi nta kindi kintu ushobora kwiga mpamvu ushobora gukora uba warize kubera swati uba yansite n'iyo journalisme ou même wize mu kintu cerekeye bonne gestion de ceci ou bien iki canke ikindi akavuze ka degree donc abantu bahejeje université mufise degree none ndabesha baracasigaje izindi 359 ico kintu twege igihe umuntu kwe kwibaza juste ngo narize donc ubuzima nisho urazi ikintu kimwe gituma ndakivuze gutyo je ico ni kintu umuhecteur wacu yatubwiye akitubwira mu buryo hamwe uranamwe bavuga ya madiscours imbere yuko mwamuhejeje atubwira ati ico muronse 1 degré 1 degré muri ico kintu wize umuzingi ufise 360 degré genda urondere degré yo kuba umugenzi mwiza genda urondere degré yo kumenya kujera neza konte yawe genda urondere degré yo kumenya ibintu urafise degré yo kuba uzi ikintu urumva donc ntitwibaze ko umuntu kubera utararonka iyo degré imwe umengo ntacuramara nasi ko tukunda ko uye ngo ntiyize ngo atwawe nande uno muntu atiyize uravyumva ntiyize ikintu kuvuga iki nta kintu kindi amaze vyakwerekwere donc muri ico kintu tuzi
co tumarira iki twogicisha amafaranga kwa jewe nico kintu no mu kugaruka wabivuze neza ugitangura jewe ndakunda Uburundi ngomba guteza imbere Uburundi n'abarundi mu guteza imbere Uburundi ni ukuvuga mu bintu vya mbere vyanjena uri muri bijya bihugu ukavuga ngo uva he umwanya wose ukagunda mva muri East Africa ariko uyu uvuga East Africa kubera urumva bivana n'abantu muri kumwe none atari bwumva Burundi cyangwa ukanda kubuvuga Burundi buri ruhande ya none kubera iki igihugu cacu cyangwa ugasanga tuzwi kuri image yindi amakuru yatanze ega burya amajone abantu iyo bariko baragira amakuru yandika ikintu kiri interesa sivyo kiza kuraba abantu benshi nimba ubwicanya aribwo buza kuragwa n'abantu benshi akaba ari byo yanditse nitwomushavurira CNN ngo yavuze ku Burundi kavuga ivyo kugira twayihaye iki kindi yo kwandika ku kindi kintu kiri positive hamwe gaca wiyumvira none ni CNN yonyene izovuga notre histoire tweho twovuga iki kandi umuntu atangwa kwiyumvira nkuko ndakubwiye nshiramanga nkavuga ngo nshaka guteza imbere Uburundi n'abarundi hari umuntu yonyumviza akavuga ati urya mukobwa rero yibonye uravyumva kandi agusabye akaniwa akavuga niwashira kuzogashire kuko ndagace urumva nyene tubwire gute parce que toutes les façons mutaha mwari mufise objectif yo guteza imbere Uburundi n'abarundi ça fait imyaka ingahe mushitse ça fait kuva muri 2009 ni kuvuga 2009 ni kuvuga turi muri mwaka 10 uko bikose kugira abantu ntibumve gusa ati ni n'amajambo tubwira ingene muko murateza imbere Uburundi n'abarundi bwa mbere na mbere kuvuga ngo guteza imbere Uburundi yari ni igihugu canje ni igihugu kitagira kivuge je ndakivugira gute je ndacerekana gute sivyo ibintu kandi washaka nabirabira ko naje ndiko ndipima nkavuga ni hehe maze gushikana idrapo y'u Burundi ari jewe ndayifashe gutya ni hehe maze gushika ndumurundi kazi je nyene hanyuma nkavuga ko ndumurundi kazi umuntu atarazi Uburundi akagira ishusho y'u Burundi aravye jewe uravyumva ni henshi no hakudondagurira vraiment sino amara ariko hari samakuru kwara hose hariho ivyemezo uravyumva bushika kuri hakuru mu maso y'abantu mugabo kuri jewe ni cishimo nkuko bavuga mu Kinyarwanda ni umunezero udasanzwe kwerekana iryo shusho rindi ry'u Burundi no kunatwara ibindi bintu kwerekana ikindi kintu kije kiva mu Burundi kirengeye yakawa n'icayi twamatu umwanya wose kandi igihugu gifise ibindi bintu byinshi sivyo ivyo ni bimwe kuvuga ngo abarundi nabo sivyo kuco umuntu aba amaze gukora kandi ntitubirabire muri uko kuvuga ngo guteza imbere umurundi umengo ni wamuhaye itongo wamuhaye amafaranga wamuhaye akazi sivyo gushika ku muntu wahaye iciyumviro sivyo kuko burya n'ubutunzi buhera mu vyiyumviro upfa apfira mu vyiyumviro ubukira agakinira mu vyiyumviro ugeze ico uri bubwira uyundi muntu ukagira ico umwungura ni ukuvuga ko wamuteje imbere niba ukarahura mubwira ikintu kimwe wabonye gikora hamwe ukakibwira uwundi ni ntuzenya uramuteje imbere ariko ndashima Imana ko gushika kuri uno munsi bivanye n'ivyo nakoze nuvuga nje nakoze ku bintu bibiri cyane bijanye n'ico kintu ndabikoze mu ntumbere yo kuvuga ngo ni guteza imbere Uburundi n'abarundi hariho tourisme ishami ryo kugira promotion y'u Burundi nico natanguriye ko yego turafasha ku bintu bitandukanye aha mu Burundi kumagira outil ya promotion ya tourisme kuorganiza amasalon ya tourisme mu mahanga gufata amakontra atandukanye guconnecta
investisseurs aba chercheurs ibintu bitandukanye hamwe narabaye point focal ku bintu byinshi bigaragara n'ibitagaragara kugira ngo igihugu kigire ishusho ryiza potentiel ibishoboka mu gihugu ibishoboka mu barundi bishobora gushika hanze canke bimenyekane n'abandi bantu ico ndagikora nagikoze n'ubu nkiriko ari biboneka ari bitaboneka mugabo n'ivyishimo vyinshi gatoya nagomba just gushimangira ico ciyumviro ufite hariho abantu ashobora kumva umengo jewe nta kintu mfise notanga ku Burundi ntago ngiye kuba president ntago ngiye kuba ministre w'ikintu kanaka mugabo sinzi ko nk'abantu bakoresha internet barabizi wanditse Uburundi kamwe hariho nk'amasite amwe akomakomeye aca atangura kuza donc hari amafoto ucubona nimba nk'uko mwabivuze CNN twama tuyihereza amafoto y'abantu bariko baragwana y'abantu bapfuye nibisanzwe yuko umuntu azokwandika Uburundi azobona amafoto y'abantu bapfuye mugabo no musi nimba hariho umurundi cyangwa umurundi kazi yatwaye nk'agashimwe ahantu kanaka CNN ikavyandikako biroroshe cyane yuko niwandika ifoto bataza kukuzanira abantu bako ari cyane mugabo aza kuzanira ifoto y'umwana w'umurundi kazi yakoze ikintu kidasanzwe sinzi ko mubibona nko muri Miss aho bitanguye kuza aho usanga nk'amahiganwa mpuzamakungu canke meme mu ma fashion week ugira wanditse Uburundi ukabona abarundi bari Addis Abeba bari Tanzanie bari donc nukuhindura donc nibaza ko nukuhindura image ubu c'est pas juste parce que wabaye president canke wabaye cyane gose kandi kuri ico nyene kuravuga reka tubivugire ko ahubwo Uburundi we witwa umurundi menya ko nitegeko ufise itegeko uko igihugu cawe kikubereye umuvyeyi utegerezwa none uzoreka umuvyeyi umubona aho ngo kamenye umubone agonda amagira gute atacu umugiriye ni devoir ni umuhamagaro kandi n'ikintu gitegerezwa ko umurundi wese ategerezwa kugira ico akoreye Uburundi urumva kandi tubirabe muri babandi wona ngo nikwera ngo umuntu ngo numu athlete ngo ufuka uca wiruka ukwa uri umuvuzi w'ingoma ufuka uca usimbuka no niwabura umu mecanicien sivyo kora imiduga mwiteka niki hamwe n'umukongomani azovuga ati sha nugutwara imiduga mu Burundi vraiment kwera hajya ntibakwiba bagukorera ukuntu barazi gukora ukabura umuganga vura mwiteka bavuga ati vraiment nagiye ku muganga w'umurundi ibi n'ibini donc tucumve naho rufite nico tubona ko ndavugana je nshaka guteza imbere igihugu canje nabyo Uburundi n'abarundi kubera ico kintu namaze kugisobanukirwa nkumva ico igihugu ideni ndagifitiye kandi tutavuga ngo ni president ategerezwa guteza imbere Uburundi ni ministre runaka ategerezwa guteza imbere Uburundi no tuzogabanya ni imyidogo abantu bazavuga leta ntiyagize iki bajya ntibagize iki tureke tube nko mu muryango tureke gusigana tama dukore umwe wese ahari agire ahashikana mugira ikintu citwa kazoza art abantu peut-être barabona kazoza art mukora gute turabona abartisan turabona abantu bashona turabona n'abantu mwagiye hamwe nk'abantu mukora ibintu kugira mudandarize hamwe nishira hamwe canke n'abantu mufasha bimeze gute umva kuntu bimeze ari kazoza art kazoza art nishira hamwe entreprise sivyo entreprise sociale biragoye twasanze ngaha batumva cyane iyo ishirahamwe tumenye ishirahamwe classique entreprise sociale bifise intumbero yuko ivyo biri kirakora biza gufasha mu kibano canke inyungu bakuyemwo baza kugira ikintu bafasha mu kibano haba hariho une certaine responsabilité sociale sivyo rero tukaba dukorana n'abanyamyuga abanyamyuga ni vyavuye gute vyavuye uko usanga abanyamwuga ngaha mu Burundi bamyeho kuva kera kandi mu bindi bihugu bafise baronka uburyo baronka amafaranga afaditse
kuruta uko tubibona ngaho iwacu. Ukabona kandi imyuga igenda iratera imbere. Mwaje nkabona imyuga iwacu umengo tuguma tugira vya bindi nyene. Hari ukugumana une certaine authenticité, mugabo rero gushobora kugira une créativité ugatuma ico kintu kiza kuba un peu à jour, sivyo? Rero ico nabona ko kibuzemo, sivyo? Hama kandi hakabamo n'ukuntu abanyamyuga kenshi batakunda kuronka amasoko abaha, sinzi ko murabona no mu kibano ca kera mu Burundi umunyamyuga ari ubumba inkono, yarabumba inkono agacaja kwishora aho mu kibaniwe, sivyo? Akaza kugurirwa n'abantu bafite amafaranga ngana nawe, ikaba ikintu cyo gukoresha ngaho nyene, sivyo? Fema noco vyari bijejwe, ariko ubikura biraba nico gituma urumva usanga bitaba bitera imbere cyane, siko? Mugabo nk'uwo wofata wa muntu abumba agaca bumba ikintu akoresheje rya bumba nyene bwa buhinga nyene, mugabo hariho ikindi kintu umuzaniye, kuko bugiye umuntu ariko arakreya ikintu akreya ikintu kijanye no mu kibano ciwe canke no muri raisonnement yiwe, sivyo? Ahageza mu kwiyumvira, kuko ni kunye urema ico wiyumviriye. Mugabo twe tugaca tubafasha mu kubaha ibindi vyiyumviro vy'ibintu bashobora gukora, iyo encadrement tuba turiko turabagirira biza kuba ari ibintu bijanye n'ic'abakiriya tubona baza kuriha amafaranga aruta amwe yo mu kibano bakeneye. Hanyuma tugaca tumwongereza ko rero tukaraba ingene mbega ayo mafaranga ubwo butunzi yaronse bushobora kuba ubutunzi burama gute, kugira ngo naca ahereza kumuha aya mafaranga gutya. N'abamaso n'abantu benshi bahembwa amafaranga mugabo ugasanga aguma arifoshe kwa kundi, arakenye kwa kundi. Tugaca tufata rero twagize ikindi gisata cigisha ingene bitunganiza imigambi mito mito n'ingene bashobora amafaranga yabo kuyagwiza, sivyo? Ayo bahembwe bakayakoresha ko nk'imbuto kugira ngo bashobore guca batanguza ikindi kintu ku ruhande, ashobore kuronka uburyo bubiri bwo kuzana amafaranga. Umwuga umuzanire, hanyuma nimbagira yorore ikindi kintu canke nimbagira adandaze ikindi kintu ku ruhande agikoreshe ko muri ya mafaranga yashoboye kuba yakoreye ku bwa mbere. Apart kubafasha mu vy'umwuga wabo, murenza ko meme no kubigisha ingene bashobora gucreya yandi masource de revenu menshi. Tumuha commande kandi vraiment ndashima Imana kuko ubwo kuntu ko gukora byatanguye ubwa mbere umengo ntivyumvikana neza ntibifaditse. Hajya iyo uri ufise iciyumviro kugira uronka abandi mujana birafata umwanya. Rero umwaka uza tuzoba dukwije imyaka 10. Ndashima Imana vraiment ngene hari equipe ubu tuvyumva ko kumwe tugira dushikire muri mezi ya nyuma twarabaye benshi cyane, tugira dushike 60 personnes duhembwa ku kwezi araba ari muri encadrement y'abo bantu. Tugeze kuba artisan, hari benshi duhejeje gufata ubuunya mu Ruyigi barenga ibihumbi 6000 ama groupement 150 mu Ruyigi gusa, urumva? Tugeze intarimwe ego ama commune yose. Hanyuma tukaba turi mu ma province 10 mugabo sine tugenda turangana uko turi twaratanguye no mu Buganda twaragize kuva muri 2016. Hanyuma turahagarika gatonye muri covid, muga ubu niho na couvre-feu ivuyeho mu Buganda ko hari hakiriho inoze, no kubu rero tugira dusubire gutangura kandi umva wa muntu yavuze kugaruka cyo gituma ndamushimira cyane. Vraiment nibaza yuko abantu bari bagifite dute y'ingene umuntu ariko arateza imbere Uburundi n'abarundi. En principe niyo biti y'ikiganiro ni kugira ngo n'abandi bantu bumve yuko biciye muri iyo mpano yawe cyangwa icyo cyiyumviro cy'iwawe nawe ushobora kugira ikintu kandi kigatwa. Kuko ubundi si yuko hari nk'umuntu mu Buganda yumva yuko hari ishyirahamwe yavuye mu Burundi. Sinzi ko urabona yuko hari ukuntu iminsi tuhora twicara tukabona nka disons fata nka HCR canke PAM, rimwe igihe tuvyumva tukumva ngo ni ibintu nyene vyatari umengo ni ibintu genre vy'isi.
important umuntu yicaye umunsi umwe yariyumvira cyiyumviro hamaragira organisation uno munsi tukaba tuyibona ngaha mu Burundi rero nibaza ko biraryoshe cyane nimba hari nk'umuntu mu Buganda w'umu artisan par exemple abayeho kuko hari ishyirahamwe ryaje riva mu Burundi yaje bonje birandyoheye cyane vraiment no bisigura ko ndi yego vraiment no uje uraze ico uri kuravuga ni kuri ukuvuga urabona bakasura bakakwandikira nibo nyene baguma bagushira ko pression none muzogaruka ryari urumva ukumva ko umuntu wo mu Buganda ariko arakwandikira ko washoboye kumufasha gutora amasoko mu Buganda urumva bakanagurisha mukabafasha gutora amasoko mu Buganda bakadandaza mu Buganda twakoresheje ibintu vy'iwabo vyose hamico ntavuze mu bintu ubwo rugendo rwo mu Buganda experience yo mu Buganda mu bintu vya mbere muvuga ntibiza n'ivyishimo niko n'abarundi abanyamyuga b'abarundi bagiye mu Buganda yaronse laisser passer titre de voyage akagenda akifotoza ageze ku mupaka atari bwanishike no mu Kirundo akifotoza ageze ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ati ndahejeje kurengana umwuga wanje kera umunyamwuga ari bafata ati n'ubugenegene mugabo nyamwuga uramutwaye ararenganya umupaka w'u Burundi akagenda akarengana agashika ku mupaka w'u Buganda akinjira akagenda agiye gukora ico gikorwa hanyuma akigisha abantu abambere batanguye kwigisha twakorana hajya abartiste bavuga ati abartiste ni nk'abafootballer ntimukeneye ururimi sivyo bamwe bavuga ikirundi abandi bavuga ikiganda urumva muga turakorana gushika naho hayabatiza mu batiza bacu ngo ngaha bahora baja gufoma baravuga ikiganda ko baramazeyo iminsi bagenda kuja gufoma bavuga ikiganda mugana n'abaganda bakamenya kuvuga ikirundi kandi ukumva yuko ivyo bintu vyose biko bigenda neza kubera hariho abarundi bagiye ndiko ngerageza kwimagina fierté umuntu yashona ahantu canke yabumba utuntu abafise ariko arigisha abaganda ukora hengamika shira no kubwire uko hariho self confidence no kumva yuko birenze gusa ko ibinda bikuramo amafaranga canke iki ndi umuntu nshobora nanje kugira akamaro bagiye bakaja gufasha tufise nk'amasoko mu Buganda nyene ariho ihoteli imwe nziza vraiment mu Buganda y'abongereza ifise amabranche atandukanye muri Afrika yitwa Latitude Hotel nitwe twayikoreye amarido yabo yose n'amakusa yabo yose kandi bikozwemo n'abarundi n'abaganda uravyumva ugaca usanga ivyo vyose mu vyo twe tugenda turabwira abanyamyuga ntuzusubire ko ariho nkundire gato kwanda kavuge rimwe hari gihe usanga umuntu kujya bavuga mu Kirundi ati umuntu arambara ikireza atazi ko cera usanga umuntu twegeze kugira abatiza abambere hari isoko bigeze kuronka umwe aronka 1,200,000 akoze mu ntoki yiwe bwari ubwa mbere aronka ayo mafaranga rimwe na rimwe gutyo hama ikintu yaciye agira aca arapotera jebwa mbere nimve akovrama aba bantu ubu rero yagiye muri oleole muri kubera yaronse ayo mafaranga amagarutse agaruka aha yakomeretse ndavuga nti besha wabaye iki urumva mugaje nkibaza ngo yanyoye bamukubise yagize cyangwa ngo urumva ngo nagiye ngo gutwara imoto guhama ngo icirankubita hasi imoto ngo ngumva ngo ya mafaranga naronse unaciye ndayatwara guca ndangura imoto kwiko waguze imoto kwera ngo nashaka umumotari ushaka umumotari ugire gute donc asanga mu kibano iwe umumotari niwe yemewe uravyumva umumotari none wewe ni waza kugira iyo moto yawe ukaronka 10,000 ku munsi wowe uri kurakora ukora impuzu zibica nk'izitatu mu munsi umwe urumva ukaba uza kuronka 30,000 45,000 urumva uriko urasuzugura ubutayeri aribwo bwagushikanye bwaguhaye ayo mafaranga ugiye kuja kuba motari donc ngero rero nivyo byo kutanga kugira ivyo vyigwa muri kazoza keza donc iyo ONG yacu gutangura kwigisha abantu twasanze si kuja gufata abantu bashasha gusa ahubwo ni kunazana niyo valorisation kutuma abanyamyuga yumva yishimiye ubwo bunyamwuga bwiwe kugira ngo abo ntazavuga ati nzoronka aya mafaranga nce ndayatwara muri ibi kubera mbona kikindi arico kigize gute ahubwo nico gisata tugiha agaciro
kuko urumva uri kuraraba ni abanyamyuga benshi bahembwa menshi kuruta abigisha, ni abanyamyuga benshi bahembwa menshi kuruta aba-infirmier bo mu mahopito public, urabyumva. Mugabo ugasanga bamwe twabisabize abandi twabisabatize, kandi ukaca wumva ngo ujye nk'umutayeri ashobora kuba yicaye ku kwezi kumwe akinjiza nk'ibihumbi 300 n'ayarenga muga akisuzugura kurusha peut-être umwigisha kandi amurusha amahera yinjiza ku kwezi, akumva nyene ibyanewe canke na hato kwisuzugura abantu bakamusuzugura. Ico ntanakubwiye rero, urumva ico nibaza ko coba ahubwo n'ikiganiro c'uyundi munsi. Sinakubwiye ntitwebwe abanyamyuga bacu bafise amakonti, sivyo? Kuko bose nta n'umwe duhemba amafaranga gutya anya, urumva. Iyo discipline twarayibashize kuko bamenya batezabwira. Muga ndakubwiye ko umunyamyuga agiye kuja gusaba ataciye, dufate nk'aho dusanzwe dukorana twebwe, akaja gusaba ideni bakamubaza ati professeur taye acabwira ati shwiburira hanze hariya, kubera muri mindset yo mu banki ngaha uyo muntu amuraba nka wundi umwe atera ibiraka. Hariho umutayeri atera ibiraka, mugana ashobora kubaza ko hariho umutayeri aronka 500,000 600,000 ku kwezi, urumva. Donc ivyo byose biza kugaruka kuri ya valorisation y'ukuntu tutamenya ibintu bimwe bimwe kandi tunashake kubimenya. Nico gituma tuguma twiga ku munsi ku munsi, kandi nico gituma nyene urumva nk'abantu baba bafise ubwo bumenyi canke baba bafise umuhamagaro muri ico kintu baba bakwiye guhaguruka nka mwebwe kugira ngo abantu bagire iyo conscience. Muga rero ikiganiro cabaye kirekire, ariko numengo hari ikintu ntagenda ntakozeko. Tugitangura tubwiye yuko urakunda kugira amafaranga, hama nyine urabona iframbo ni ikintu gikenewe cyane mu gihugu cyacu, surtout nk'abantu badukurikirana b'abajene. Ndi sûr yuko ni gute bya vrai conscience canke bon ikintu twishiramwo cy'uko umengo amafaranga ntidukwiye kuyavuga, ntidukwiye kuyagira iki epota kandi twese tuyakeneye. Hari icyo murabona muri kitso y'u Burundi cyangwa mwayibonye gute, bitandukanye gute n'ibihugu mwaciyemwo? Est-ce hari aho byaba bitubloka? Biratubloka nyene, none utayavuga hari blocage ya mbere uruta irutijo, urumva. Biratubloka kandi bidakwiriye kutubloka. D'abord nk'uniyo ari gihe rimwe uzamva ngo urumva ngo imico yacu rekana niyo mico, sivyo? Reka kuja ko ari ibintu bimwe bimwe ni kuraba objectif. Ukeneye iki? Ukeneye kugura ibiro 3 vy'ibiraya kundwi, sivyo? Kugira ngo ugaburire umuryango wawe, akarorero, sivyo? Nuwiyumviye ngo urumva ngo je ngo nari je ntangwa kuja konda abantu bo kwiyumvira ibi imico igira ibi, menye uti ivyo biro bigugwa nga ndabikura he, amafaranga ni iki nokora kugira ngo ndonke aya mafaranga. Ngira nje kurimira umuntu, ngira nje gusukira umuntu, ngira nje kugira amakursi umuntu, ngira nje kugira koresha ico ufise uronka aya mafaranga ugura ico kintu hama ubuzima bubandanye, sivyo? Nibaza ko je nico kintu mbona novuga niyo approche mfise, si tu veux. Ikintu ndaraba nkeneye iki, ndagikura he, ndakironka gute. Amafaranga arafise umuco wayo, aro culture y'amafaranga. Hariho ibintu ngenderwako by'amafaranga. Ndasavye batubwire culture y'amafaranga. Basha hariho culture y'amafaranga. Turasanze. Umva ico nshaka kuvuga muri culture y'amafaranga. Nshaka kuvuga hariho inyifato uribuge. Okay, reka ndakubwira igituma mvuze culture y'amafaranga. Kandi igituma utayifise ayo mafaranga basharagenda kwera. Sinzi ko mwa murigera kumva akantu kamwe bavuga ngo uwofata amafaranga yo ku isi yose bakayagabura n'abantu bose bo ku isi de manière équitable, ukayabahereza ati mu kanya gato ya mafaranga yoca asubira mu mifuko ya bamwe bari basanzwe bafite amafaranga menshi. Bamaze kuvyumva? Ego. Okay. Tutarinze kuja mu mateori menshi, turamaze kumva abantu baronka amafaranga bayatsindiye loteri, yaronse iki, yayatomboye uku, yaronse
bamuraze ibi mu gisagara bagurishije inzu kwa banaka bose bagabanganye sivyo okay gituma ndiko ndakubwira culture y'amafaranga uyashize mu minwe iwawe sivyo ugaca ntuyakoreshe uko abafise amafaranga basanzwe bayakoresha arahera nta kubera amafaranga kubera amahera uracumva yego rero twebwe usanga malheureusement ukuntu baturera sivyo ntibaturera kuva tukiri bato barakubwira ngo urumva ngo bavuga ukuntu iyo ugiye mu bashitsi wifata ukuntu nta n'umwe akubwira ku mafaranga ubigenza gutya ariko abandi bantu mu yindi mico barigisha abana babo ingene bakoresha amafaranga sivyo sitakubwiye ntiyo nigisha abana muri Sunday school tukigisha abana amafaranga idolari ipawundi rimwe uza kurikoresha gute 10% urayatanga ubwa mbere na mbere ku mana yaguhaye ubuzima canke ku gikorwa c'umuntu adafise uburyo charité sivyo 10% urayaziganya sivyo andi 10% uyashire ku ruhande kugira ngo uzoyinvestise uzoyakore mu kindi kintu kikuvyarira amafaranga 70% aba ariyo ukoresha kubeshwa none umwana ahereye kuva ngaho azi neza yuko ategerezwa gutanga azi ko ategerezwa kuziganya azi ko ategerezwa kuinvestisa agafungura canke akabaho kuri 70%. Uwo muco awugize ku ifaranga rimwe igihe azogera kuri amafaranga 100 azoba kiri kuri ya discipline nyene. Niho usanga umuntu naho yogwa muri crise imeze gute aguma afise akantu aguyeko. Umaze kuja muri culture ya investissement iyo 10% ndiko ndakubwira umbwiye umwana fata aka kantu gahinguremo ikindi canke kongeremo ikindi ukaduze valeur ucukagurisha umenye gukoresha amafaranga ivyo ntavyo batubwira mugabo ushaka urabe abantu bose bitwa yuko bari à l'aise financièrement ari ino canke arahandi urabe yuko ico kintu batagenda baza baragikora nta numwe ashobora kujya vyose ntushobora kujya imbuto rero imbuto umenga abarundi abarimyi barabitahuye mu kutajya imbuto mugabo hageze mu mafaranga umufonctionnaire ivyo bintu ntazagomba gushiramo kandi haguma kwemeza yuko amafaranga ntazokwira nyene yategeza kuba discipline ategeza kuba discipline none uyabuze naho bica bigenda gute Ange nibaza ko next time peut-être tuzogira ikiganiro ku mafaranga kuko vya vrai nibaza ko ni ikintu dutegerezwa kugira kuko ntibishobora kubandanya uko nyene tubikuriramwo abantu bari muri cercle vicieux gashomera karonka amahera gasura kagenda gushika naho tumahora tuvuga ngo amafaranga arazunguruka twarabimenyereye arazunguruka araza gahera et pourtant hari abandi bantu bari à l'aise financièrement nagomba gusa mu mwanya mutoyi wiyadresse ku ba spectateurs bacu hari abajene benshi kubera twebwe vraiment Burundian Success objectif yacu cyane c'est pour les jeunes c'est pour ugwaruka ruriko ruraruka bariko baraheza amashuri canke bakiri mu mashuri uno musi ariko ariyumvira ko peut-être je simfise hano ntangurira peut-être simfise capital mugabo hari ivyiyumviro mfise hari ikintu numva nshaka gukora ubabwira iki niye message iri un peu spécial ubahereza mu kubatera intege eske barinde kuja hanze nkuko mwabigize canke eske birashoboka ko batera imbere ngaha mu Burundi okay kandi gose turabe hajya okay wewe nk'umurundi urafise ico uterera u Burundi kandi nturinda kuba ufise uburyo bungana gutya nturinda kuba ufise imyaka ingana gutya tutereza kwa wahejeje ibingana gutya hera ho nyene uri iciyumviro cuko ufise ico ukora ico ushaka kumara umarira igihugu cawe umaze kukizana ku kibuga ifise no kuvuga ko urafise ico utanga rero
jewe uno munsi ndiko ndakuyagisha kugira ngo barinde bampamagara, si kuvuga ko ntanguye uwo munsi, natanguye kera kandi natanguye ku ntambwe ntoya gusa. Ico ntagize, sinigeze nsuzugura intambwe ntoyi narindiko, narabona ko ndi ku rugendo kandi n'ubu ndacari ku rugendo, kuko ku mwaka uza sinzoba ndi ngaha, nshaka kuguma mbandanya nje imbere. Rero nawe bihere uko nyene, nimba uhera kugira ivyiyumviro ukavuga uti jewe ngira mare isaha imwe ndiko ndiyumvira, ndiko ndandika ingene nshaka gupanga iki kintu, gikore, kuko ikintu cyose kidapanzwe ntigishika kure. Ntitwosuzugura umwanya wo gupanga, ntitwosuzugura umwanya wo kuyaga n'abandi, uyage n'abandi, bumviriza abandi bafise aho bariko barashika muri ico nyene ushaka, usume wiyuzuze ivyiyumviro vyinshi, kuko ivyiyumviro nivyo bivyara intambuko zikavyara ibintu. Rero umenye neza yuko igihugu c'u Burundi kirakurindiriye, ntikirindiriye banaka na banaka, nawe urimwo, kuko twese igihugu ni cacu, kandi nta nyagupfana nyagukira, nta kiri gito n'ikitari gito, vyose birakenewe. Kurya kano gakomeye nk'uko umutima ukomeye, nk'uko umushatsi ukomeye, twese dukorera igihugu c'u Burundi. Wow. Murakoze cyane. Turangiza, hariho akabazo nkunda kubaza abatumire bacu bose, ni amaprincipe atatu ngenderwako, kuvuga ngo bavuze ati Ange ibintu bimugize cyangwa bituma akora ibyo akora, nimba succeeding uko ariko succeeding, ibintu bitatu agenderako ngenderwako. Okay, ikintu ca mbere ngenderako ni kubaha Imana yanje no gukora ico imbwiye. Ico ndakibazwa ni je nayo dushaka kuvyishura. Ica kabiri ni gukora, ndemera gukora kandi ndemera kugira ambition, kugira ihangiro, ico nshaka sindekura. Ikintu ca gatatu novuga ni kubana neza n'abantu, kubana neza n'abantu, kubaha abantu, kubaha abantu, gukora no kugira ihangiro, kwiha ihangiro, hamwe no kubaha Imana. Nivyo bitatu mvuga. Wow. Donc uno munsi nimba mubona Ange cyangwa mubona ibikorwa vyiwe mukavyadmira, nuko hariho amaprincipe atatu yashize mu buzima bwiwe kandi agenderako. Rero turababwiye ngaha twebwe tugenda turi butuntu mu bantu batandukanye. Rero aga principe ushobora kumva utahora ugenderako, Ange kamugejeje ngaha. Rero turabashimiye cyane, ndi sûr dufise ibintu byinshi tuvuga, amaprincipe menshi tudevelopa, mugabo nibaza yuko n'ikindi gihe ubu abantu baramenye histoire yanyu, ikindi gihe tuzobatumira ari nk'indi sujet kanaka tudevelopa, tubwire na experience muri ico kintu. Nibaza ko muzotwitaba kandi. Ego cyane gose, kandi ndabashimiye cyane nkuko natanguye ndabivuga kuri iki ciyumviro mwagize. Nukuri n'igikorwa gikomeye kandi muzogera kumva, kuko nimuza aho gishika, muzogera kumva nukuri akamo mwitavye mu gukora iki gikorwa, umusaruro wavyo nukuri Imana ibahezagireko. Hama nkaheza mvuga ikindi nuko n'abandi, sinzi ko nobivuga, sinzi ko biri, ariko novuga nti n'abandi bo kumva bahamagawe bagize ico babazwa bitabe, kuko twahere tuvuga imico. Hari igihe umuntu yiyumvira uje sindashika aha ntaco mfise mvuga, urumva sinoja kuvuga bohava bavuga ngo ni kubera iki niki. Umwe wese ivyo vyose rimwe riruta zero, kabiri karuta rimwe, sivyo? Rero abantu bagigwa, hari akantu bavuga mu Congereza ngo lift as you climb, sivyo? Wewe you are climbing, mugabo you have to lift someone else. Kubera nawe waho uri kuraduga, hariho uwundi nawe ariko aragukwega. Rero tubigendeye ko gutya, nibaza ko isi iroroha,
kuko urumva tuteza kurira ivyo biragoye mugabo wurira ufise uwugufashe nawe utwaye uwundi ni vyiza. Murakoze cyane. Hama nk'uko arangije abivuga neza, reka ntihagire umuntu asubira kuduga wenyine. Vraiment ibintu byo kuduga mugasiga abandi hasi si vyiza cyane. Rero umuntu wese tuzobarondera, hariho benshi tubona mukatwenspira, tuzobarondera, tuzobakenera ku biganiro ni kugira ngo mutwenspire kandi mwenspire n'abandi benshi bakurikirana kino kiganiro. Rero nibaza ko muzotuliftinga natwe mutazodusiga hasi, muzotuduza. Mwakoze cyane. Ego reka tubasezere naho gutaha mu yindi emission tuza turi kumwe n'undi mutumire. Hama tubana dushimira abantu dukorana, turashimira l'artiste Patient adufasha avec le décor n'amatableau n'abandi bose bitanga kugira ngo kino kiganiro kibe uko kimeze.